Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Umwanya w'amakuru avurwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Murazi ko tuba turiko turakora amatohoza ku nkuru zose ziba zivurwa. Kano kanya rero nkaba ngira tugaruke ku makuru yihuta cane ariko aravurwa mu bushikiranganji butandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni mu gihe twababwiye ko turiko turabakorera inkuru ku birabana n'impari zivurwa hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ndetse n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, aho abatari bake batanguye kubona ko Bunyoni ari we atwaye Uburundi kandi ivyo bigakorwa mu ibanga rikomeye, ndetse n'ukungene abategetsi bompi bafatwa, uko Perezida Ndayishimiye afatwa n'uko Bunyoni yafatwa, ndetse n'ukungene bubahwa. Biboneka ko Bunyoni ariwe kuko atwaye Burundi. Abatari bake rero bakavuga ko bigoye yuko umukuru w'igihugu yofata ingingo Bunyoni atayipfuje ngo iyo ngingo ishigwe mu ngiro. Muri ano makuru rero tugiye kugaruka kuri bimwe mu bikorwa vy'akamaramaza n'ingingo ziriko zirafatwa mu bushikiranganji butandukanye, ariko bitandukanye cane n'ivy'umukuru w'igihugu yipfuza, ndetse turaza no gukurikira igice kigira kabiri ku makuru twabashikirije ku munsi w'ejo, kumva n'imvano y'impari zivugwa hagati y'ibihangange bitwaye Uburundi, no kuvuga umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, ndetse n'ibindi bibazo bivugwa mu bashikiranganji ngaha mu Burundi. Kazoza ku Burundi ko barakahe? Ese abiwezi vya politike bo bavuga iki kuri ino ngingo? Sangwa kaze banywanyi bacu mwese tugiye kubana muri ano makuru. Turazi ko mukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, ariko nimba utarafyonda kuri subscribe rwose ngira ngo usabe gufyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu ba mbere bashikirwa navyo. Ku banywanyi bacu mutwumviriza muri ngaha mu Burundi, ndakengurutse cane, ndakengurutse ku bari mu bihugu vy'ababanyi, abari mu makungu ya kure n'ahandi hose woba uherereye uriko urakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, ndakuramukije cane. Tudatevye rero nkuko nabikubwiye, ngira dutangurire ku makuru avugwa muri politike, tugiye kuraba ibiriko biravurwa mu bushikiranganji butandukanye, ingingo zifatwa n'ababigiramwo uruhara. Turaraba kandi ibibazo bikomeye bivurwa hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni. Turakurikira igice kigira kabiri k'ikiganiro twabashikirije, ariko imbere yuko tubandanya n'ivyo banza ukurikire, nyuma ndaza nkubwira n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa ngaha mu Burundi. Umutima urahagarara rero kubwira abantu itangazo rigasohoka rivuga ngo umutima warahagaze w'umukuru w'igihugu, ico kintu nticyumvikana. Hari umuco wategerezwa gutangwa aho hantu, abarundi bakamenya neza ico cyahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu ni giki, intango y'uko umutima uhagarara wabaye iki. Nico twibaza ko cyari kigiye gutomogwa. Aho rero igihe ibyo bintu byose bitagenda bitomogwa, bituma abantu batangura kwikeka. Ubwo ntiyatwabona ikindi, ubwo nta kindi coba cyarabaye, mbega ko atatohoza ryabayeho ngo rihe abarundi vy'ukuri ivyo ari vyo. None hamwe hoba hari ikintu cabaye, nta bantu baba basangiye ibanga badashaka ko rimeneka. Rero aho hose hari ivyo bintu vy'ibipfungu bivyara ukwikeka, kumbure bikava bisigura ingene umuntu aba afise ubutegetsi bwose ariko akamera nk'uboshwe, akagira ati nkakora kuri iki kihava gikwega kiriya, nanje mpave ngira ingorane. Nta na kimwe nemeje jewe muri kino kiganiro, sinemeje ngo habaye iki, ntihagire uwunyumva nabi, nta na kimwe nemeje. Mvuze nti harabuze umuco. Iyo umuco ubuze, abantu baraheza bakikeka. Ivyo rero bikeka bishobora gusigura ingene umuntu aba afise inguvu akisanga adashobora kuzikoresha kuko atinya urya wundi ibindi bintu yohava ashira habona. Ni ivyo vyose kumbure bishobora gusigura ibintu byinshi bidasiguritse muri uyu mwanya. Ariko rero akandi ngira no kongera ko ni jambo tubona ryavuzwe
n'umushikiranganji Gervais Nderakobuca benshi bita Ndakugarika. Niwe ejo bundi aho yahura n'abaherutse kugenwa ngo babe abahanuzi ba Buramatari, yatanze insiguro mbona ko kumbure umuntu yarakwiye kwiyumviriza neza ico isigura, aho yatandukanije leta mvyeyi na leta nkozi. Aravuga ko leta mvyeyi iserukirwa n'umukuru w'igihugu, kwiyo ijanye n'ivyo guhagararira amategeko mu gihugu. Hakabaho rero na leta nkozi nayo avuga ko yo yiserukirwa n'umushikiranganji wa mbere. Ubundi iyo Perezida Ndayishimiye ariko aravuga, we yahora avuga ko vyose ari we, yahora avuga ko yaserukira leta mvyeyi, leta nkozi. Ariko ubundi agatandukanya umwe ajejwe amategeko n'uwujejwe gukora. Kumbure rero umwe ahagararira amategeko n'uwo atanga impanuro, akavuga uko ibintu vyari bikwiye gutumbera, akanavuga ko kwica abantu ari bibi. Wa wundi nawe aserukira ivyo gukora, kumbure niwe aserukira ivyo bintu tubona vyose bitumvikana, biriko birakorwa nabi, bihagaritse umutima abarundi, abarundi bavuga bati ibi bintu birakwiye gukosorwa. Umukuru wa leta nkozi kumbure no kuraba ivyo ariko arakora ko bijanye n'ivyo wundi avuga ati genda umukuru wa leta mvyeyi njejwe. Mugabo twebwe uwo abarundi bafata ko babaza ivyo bintu vyose ubibazwa n'umukuru w'igihugu, afise ibwirizwa shingiro rimuha ububasha bwose bwo gukiza igihugu muri ivyo bintu. Ahantu ngomba gutera ndangiriza kino kiganiro nuko abarongoye igihugu bakwiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo igihugu kibe mwituze. Buriya izi ntureka, izi njyane, iyi mitima yama ihagaze, nta numwe bifasha, nabo bategetsi bo nyene ntibibafasha. Ejo bundi sinzi uko twariko turaganira, turiko turavuga ibi bintu nk'izi manza zisigaye zicibwa, bisigaye vyoroshe ko ubucamanza bwaduka ngo turafasha ibintu vya naka, ata rubanza rwanabaye gukuri, bagafata ibintu vyose bakajana. Niwo muntu yagize ati mbega mwabategetsi, uyu munsi abafise ibintu mu Burundi ko ari mwebwe nyene, abariko bararundarundanya ama etaje n'amazu n'ibiki vyose ko ari mwebwe nyene mwaba generali, abandi barundi bakaba batubitse umukanda. None akaba ari mwebwe nyene muriko mushiraho amategeko atuma vyoroha kwaka umuntu ibintu vyiwe. Buriya mwiyumvira ko muzoguma mukomeye imyaka yose? Buriya mwiyumvira ko muzokwama mufise izo nguvu mwibaza ko mufise uyu munsi? Mwibaza ko bajya mwabwatse batigeze kuba bakomeye nk'uko kwanyu, batigeze kuba biyumvira ko atawo bakomanya, atawo banyiganyiza? Rero namwe muzanye ingendo ko uwufise ubutegetsi, uwufise igikenye wese ashobora kunyaga ibintu vy'umuntu ataco yinona, mukanibagira ko ivyo bintu ari ivy'imiryango atari ivy'umuntu umwe. Ejo iyi ngendo muriko murakwega izoza kuri ya ma etaje muriko murakura mu busuma. Iyi ngendo muriko murakwega izoja muri ubwo butunzi budasiguritse muriko muriha. Muzobirorera ivyo bintu vyanyu navyo bifatwa nk'uko mwihaye gufata amatongo, ubutunzi, amazu y'abandi. Rero abategetsi barakwiye kwiyumvira uko turonka igihugu gitekanye, uko turonka igihugu abarundi babanye mu mahoro, niko umwe wese muri twebwe atunganirwa, yaba abatwagwa yaba n'aba batwara. Ariko uko bazana intureka n'imitima mibi, niko bakwega kwejo nabo nyene batazoroherwa, kuko abo bashizemwo imitima mibi bazohava baza bafise umutima mubi. Nta vyamaho, nta wama akomeye, nta ngoma nimwe yamaho, ngo ingoma zose zo muri ino si yacu zama zigenda zikuranwa. Abejo barabayeho, igihe cabo kirahera. Abuyu munsi barahari, nabo nyene igihe cabo kizohera. Barakwiye kwikubita agashi bakiyumvira ejo. Iyindi mpanuro noha umukuru w'igihugu wenyene, ibi bintu vy'amashirahamwe yigenga, ibi bintu vy'amaradiyo yigenga, burya umuntu wa mbere bishobora gufasha n'umukuru w'igihugu. Baze babaze umuhisi Perezida Nkurunziza wenyene uko yafata nk'iradiyo RPA, yafata ko ari radiyo imufasha kumenya ivyo abiwe batashobora kumubwira. Hari vyinshi yamenya kubera ayo maradiyo, hari n'ivyo yakosora ku bari munsi y'ibihangange, akatuma bishobora gukosoreka kuko yakoresheje amakuru yatanzwe na za RPA. Kiretse ikibazo gikomeye cyane twapfuye kijanye n'ikiringo ca gatatu ciwe yashaka kwiha ku nguvu, ubundi ku bindi bibazo bitari bike
ntabwo yabona ko kuba amashyirahamwe ahari canke amaradiyo yigenga ahari ko ari ikibazo cyane kuri we. Yafata ko bifite ico bimufasha kugira ngo agire ijambo ku bari munsi yiwe. Perezida Ndayishimiye yomenya ko aya mashyirahamwe yigenga n'amaradiyo yigenga ari ibikoresho bishobora kumufasha rwose mu ntumbero yoba afise yo gukiza igihugu, mu gihe hari abandi yoba afise yamuboheye amaboko imugongo atabona ingene abigobotora. Iyo aba yararekuye amaradiyo, iyo aba yararekuye ibimenyeshamakuru, vyomufashije gushobora gutwara neza, kandi vyofashije ko abanyagihugu biwe atabaho bafise akangonongono bagira bati dufise ikitubakiye tutigeze dushobora gusohora. Ico kirahambaye. Hari ikindi kintu cyo nabonye ko nawe nyine atahura, nuko yatahuye ko mu gihe agumye adadaza mu gufata nabi bamwe mu Barundi bigira ingaruka ku butunzi nyene bw'igihugu cy'u Burundi, aho yavuga nk'ibi by'uko bora bakavugana n'amaradiyo. Rero iyo ntumbero akwiye kuyibandanya, akazana umwidegemvyo munini mu gihugu, akava mu ngendo we nyine akunze kwiyamiriza, ahavuga intwaro zitwa dogora duhure. None hari dogora duhure uyu munsi isumbi yiwe, narabe ibi bintu birekugwe, Abarundi abaho umwidegemvyo, nawe azoroherwa, kandi umunsi azorangiza ubutegetsi azokumva bamushimira, bamuha iteka rikomeye cyane kurusha ko azovaho abantu bidoga barira bavuga bati abacu bapfuye ku ntwaro yawe, ntaco washoboye kutumarira, nawe wabagiye umurongo w'abandi bakuru b'ibihugu dufata nk'abicanyi. Aha rero niho ndangirije kino kiganiro c'uno munsi, nshimira mwebwe mwese twaganiriye. Ibibazo ni byinshi cyane, ndabona ko ari ibibazo ngira bishika amajana n'amajana ntashoboye kwishurako, ariko nkizera ko mu kiganiro twagize hari byinshi nashoboye gucako mu byo mwari mwipfuje kumbaza. Ibibazo bimwe bimwe sinabifashe nk'ibibazo kuko biza ari ivyiyumviro. Ikiganiro kimaze kurangira navyo nyene ndaza kubicishamwo abantu baze barumviriza ibyo abanyagihugu biyumvira. Tubikora twibaza ko bishobora gushikira amajwi y'abategetsi, turazi ko banavyumviriza, turazi ko ari wa mbere bavyumviriza cyane bino bintu tuvuga, ariko ntibavyumvirize bafise umutima mubi wo kwiyumvira ngo nuko bagwanya. Nibavyumvire mu ntumbero tuba dufise nk'abanyagihugu bajejwe, bategerezwa gutunganiriza, bakuremwo igishobora kubafasha kugira ngo ejo h'u Burundi haze habe heza, hazana iteka ryabo, hazana iteka ryacu, hazana iteka ry'igihugu cyose. Murakoze mwese. Abasirikare babiri bakomeye bari batembagaje intwaro ya Perezida Micombero, ni ukuvuga yari Koloneli Bagaza na Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana. Bagitangura n'abantu baje basa n'abafise inguvu zingana, icubahiro, kubera bari basangiye umugambi gukura ubutegetsi. Ntivyaboneka neza muri bo uwuje afise igihagararo kurusha uwundi, ariko uko iminsi yagiye iragenda niko umukuru w'igihugu yateye agira inguvu nyinshi cyane, gushika naho mu kiringo c'imyaka 2 gusa yaciye akura uwo mushikiranganje wa mbere, aca arafuta n'ico kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Mu nyuma mu mwaka w'1988 niho hasubiye kubaho umushikiranganje wa mbere ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Wewe abikora mu ntumbero yuko Abarundi biyumvamwo bose ubutegetsi buhari, abahutu n'abatutsi bakiyumvamwo ubutegetsi, abari hejuru ku isonga ry'igihugu bakabonekamwo amoko adasa. Abo babiri, Perezida Buyoya n'umushikiranganje we wa mbere Adriano Sibomana, nta kibazo caboneka hagati yabo kuko nta nihiganwa ryashoboka hagati yabo. Umwe n'umusirikare yavuye mu ntwaro y'abasirikare, yagenywe muri ico kibanza n'uwo mukuru w'igihugu, no kuvuga aza kurangura amabanga umukuru w'igihugu yamuhaye, ariko umushikiranganje wa mbere w'ico gihe ntashobora kwiyumvira gusubirira umukuru w'igihugu muri ico kiringo. Ahandi hantu twagize umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu atangwane vyatera ni kuri Perezida Ndadaye. We yarahejeje kwitorerwa n'abanyagihugu, aca aratora nawe umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi. Hoho vyaboneka ko nawe Perezida Ndadaye yashatse guhumuriza abo mu bwoko butari ubwiwe, babandanye kwiyumvamo ko intwaro ari ya bose. No muri ico gihe nta higanwa ryashoboka hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje we wa mbere. Aba barakoranye neza kuko umushikiranganje wa mbere yarazi ko hari kubera ko yagenywe n'umukuru w'igihugu gusa, kandi ko atoshobora gusubirira umukuru w'igihugu. Abo nta ngwane yahabaye.
ingorane zagiye gutangura kubaho inyuma y'ivyo, cyane cyane mbere biza gukomera cyane muri ya leta kuri leta ya perezida Ntibantunganya n'umushikiranganji wiwe wa mbere Antoine Nduwayo, aho umwe wese muri bo yaba afise ico nokwita legitimite yiwe, yaba afise aho yakuye inguvu utagira ngo ziva kuri uwo bari kumwe. Umushikiranganji wa mbere wa perezida Ntibantunganya yari afise inguvu nyinshi, yari afise abari inyuma yiwe, yari afise abamutumye ashika ngaho, yari azi ko hari atari uko umukuru w'igihugu ari we yabishatse ko haba. Rero hagati y'abo bantu babiri harabaye kunyinyurana kudasanzwe, ari navyo bitinda bikageraho ubutegetsi bwabo buca butembagazwa mu 1996. Inyuma harasubiye kubaho umukuru w'igihugu perezida Buyoya afise umushikiranganji wa mbere Pascal Firmin Ndimira badasangiye ubwoko, naho nyene ubona ko umushikiranganji wa mbere azi ko ariho kuko umukuru w'igihugu yabishatse kandi agiye kurangura amabanga yamutumye gukora gusa. Muri ico gihe nta higanwa hagati y'abo bantu babiri ryabayeho, abo barashoboye gukorana neza. Ubu rero kuva mu ntango nk'uko nigeze kubivuga, igenwa rya General Bunyoni kuba umushikiranganji wa mbere wa General Major Evariste Ndayishimiye, ryo nyene kuva mu ntango ririmo ikibazo kuko n'abagabo babiri bashobora kwifata nk'abanganya ubugabo. Bose iyo bava ni hamwe bahoze ku rugamba rumwe, baranarurongoye. Kuri urwo rugamba General Bunyoni ashobora no kwifata ko ashobora kuba we yari imbere ya Evariste Ndayishimiye mu by'ubutegetsi mu mabanga. Mbere ugiye gufata ubutegetsi bwari buhavuye bwa Perezida Nkurunziza, bariko barabatondeka, urabona ko bwa mbere haba havugwa ko ari Perezida Nkurunziza, hakaca haza umuhisi General Adolphe Nshimirimana, hanyuma hakaza General Bunyoni. Muri ico gihe Bunyoni ari muri uwo mugwi wabumva bari hejuru y'abandi. Igihe General Adolphe Nshimirimana apfuye, Bunyoni yaciye aduga gose aba nk'ukumengo muri ubwo butegetsi havuye umukuru w'igihugu niwe by'ukora afite ijambo muri ico gihugu. Rero haciye haza uwundi abari wasimbishwa aja kuba umukuru w'igihugu. Nta wuzi ibiharuro byari bihari igihe Evariste Ndayishimiye ashimwa ko ari we yoja hejuru, ibiharuro vyoba byari mu mutwe w'umuhisi Perezida Nkurunziza. Bamwe baragira bati we yategura ko nka kujya yitwa Imboneza yamaho ko azoguma afise ijambo rinini cyane mu gihugu, kuko uravye n'itegeko rimugena rivuga ko hari ibibazo by'igihugu ategerezwa kubazwa. Uravye ivyubahiro yari afise, uravye ingene bavuga ko mu kwezi kw'indwi umukuru w'igihugu avuga ijambo ku munsi mukuru wo kwikukira, muri uko kwezi nyene hakaca hakurikira ijambo ry'imboneza yamaho. Vyasa n'uko umengo we yari yibikiye ko naho atakira umukuru w'igihugu aguma afise inguvu zidasanzwe ku buzima bw'igihugu, akaca ashima gushiraho umukuru w'igihugu yibaza ko atazoba afise inguvu zose, kumbura akamucungisha wa mushikiranganji wa mbere ariwe vy'ukuri yashobora kuba yitezwe ko ari wazoba afise inguvu, kumbure n'ayandi mabanga akenda yashiramwe abandi bantu bashobora kumufasha kugira inguvu z'umukuru w'igihugu zibe ari zikeyi. Aha rero jiye ku bwanje niho nibaza hambere hashobora kuba hava ingorane uyu munsi turiko turabona, aho umukuru w'igihugu we nyene yivugira ko afise intumbero nziza ku gihugu, ko ashaka kurwanya abagira iturire, ko ashaka kurwanya abategetsi bo hasi bonona intwaro, mugabo agasanga ntafise abamufasha. Iri ni ijambo rikomeye rwose yavuze. Umukuru w'igihugu avuze ko atagira abamufasha, mu gihe umufasha wiwe wa mbere ari wa mushikiranganji we wa mbere, mu bisanzwe arahandi mu bindi bihugu aho ijambo ry'umukuru w'igihugu rifise agaciro kanini cyane kandi barigira ko kuvyo aba yavuze, yari kuba hejeje kuvuga ko ndakivuge mu gifaransa, ariko yahejeje kuvuga ico kwita désaveu de son premier ministre. No kuva yari kuba hejeje kuvuga ko atacizere kikiri hagati yawe n'umushikiranganji we wa mbere, kuko ubundi ivyo bapfa, ivyo batumvikana ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere n'ahandi birabaho kenshi, ivyo batumvikana ko ntibigira babisohora, ni ibintu baguma bakorera mu gikoni cyabo, cuisine interne abavuga igifaransa, ni ibintu bibera hagati yabo kizira ko abanyagihugu basanzwe babimenya.
ariko iyo umukuru w'igihugu wenyine asohotse akabishyira ahabona akavuga ko atagira uwumufasha, mu bisanzwe icyakurikira yategereza kuca ahindura uwo mushikiranganji wa mbere. Aha rero niho Perezida Ndayishimiye kumbure ntiyabanje guharura neza ijambo avuze iyo rigarukira. Mu bisanzwe wenyene yarahejeje kuzana igipimo abantu bazomurabirako, nimba yemeza ko afise umushikiranganji wa mbere atamufasha, nimba yemeza ko afise intumbero zo gukiza igihugu, hanyuma uwo mufashije akaba ari wabihagarika, muri ico gihe yategerezwa kuca yerekana ko vy'ukuri ari afise ubutegetsi nk'uko ibwirizwa shingiro ribimuha, akagena umushikiranganji wa mbere abimufasha.